Je souhaite très cordialement la bienvenue à tous. nifurije bose ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami ndabifuriza imigisha y'Imana. Turasoma ijambo ry'umwami riri muri Petero wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa mbere imbere yuko dusenga. Petero wa mbere igice ni ca kabiri umurongo wa mbere. Rejetez donc toute méchanceté et toute fausseté, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. Nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ububunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Kabiri, mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuze amata y'umutima udafunguye kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Gatatu, usanga mwarayumvirije mukumva yuko umwami wacu agira neza, nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Umurongo wa gatanu, mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'imwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'imwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Gatandatu, kuko mu vyanditswe hari mwaya majambo ngo raba ndashira Isiyoni ibuye rigumya imfuruka ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa. Indwi, nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagiriwe ico giciro, ariko kubanka kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Amen. Amen. Umunani, nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira. Kandi nico bashiriweho. Umurongo w'icenda, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Amen. 11. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kubyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi ibagendereye.
nous pouvons entrer dans cette turashobora kwinjira muri ano majambo kandi turaza kwinjiramwo mu buryo buramvuye, ariko imbere y'uko tubikora reka duhaguruke et prions. dusenge. Père céleste, Data wo mu ijuru, nous avons lu, turamaze gusoma ijambo ryawe o Mana, elle a pénétré dans nos cœurs. ryacengetereye mu mitima yacu, Tu nous parles uratuvugisha nk'uko umuvyeyi abwira ses fils abahungu biwe à ses filles. n'abakobwa biwe. Fais de nous Utugire des enfants abana bumvira, en qui tu puisses abo ushobora gufatamwo gukuronkamwo ukugomba kwawe. Utubohore, udutandukanye n'ikintu cose co kugarariza. fais de nous Utugire ubwoko bw'Imana libres bwidegemvya, et consacrés à toi un peu. ubwoko bw'inyegu yawe, ubwoko wacunguye. Édifie-nous aujourd'hui Utwubake uno musi mu mpemu afin que nous puissions kugira ngo dushobore te rencontrer. guhura nawe muri mpemu. Mwami Mana yacu, Fais-nous trouver grâce utugirire ubuntu au jour de la ku munsi wo kugendererwa ubuntu. Seigneur. Mwami utugirire imbabazi ku vyacu vyaha n'amakosa. Nous nous inclinons devant toi, Twunamye imbere yawe, Dieu saint we Mana yera et véritable, kandi y'ukuri, qui a des yeux comme des flammes. ufise amaso nk'imbeya z'umuriro, izo ata muntu n'umwe yoshobora guhangara kiretse gusa amaraso, Mais en Jésus-Christ, kandi kiretse ari muri Yesu Kristo. Mana yizigiwe, bannis tout esprit, ushire kure impemu yose itakuvako, délivre-nous utubohore du mal ku kibi cose, et couronne-nous kandi utwambike de grâce ubuntu bwawe et de miséricorde. n'imbabazi. Seigneur, Mwami sois au milieu ube hagati yacu no munsi nk'uko wabidusezeraniye, nous te le demandons. turabigusavye. Pour nous, ce n'est pas une Kuri twebwe ntabwo ari ikintu c'intakuka yuko utubwira, ariko un grand privilège. ni amahirwe manini cane. Mana nyene ububasha bwose, Bénis-nous maintenant uduhezagire ubu rero la richesse mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Plaçons cette réunion Kino gikorane tugishize munsi y'uburongozi bwa mpemu wawe yera, viens à ton droit. uze uvuronka ico ufitiye uburenganzira muri jewe, muri twebwe twese. Nous nous souvenons Kandi turibuka de tes serviteurs, de tes messagers, abakozi bawe, intumwa zawe n'ubwoko bwawe bwose la terre. ku isi yose. Mwami Bénis-les ubahezagire aux quatre coins du ku monde mpera zine z'isi, et bénis-nous kandi uduhezagire en ce lieu. muri kino kibanza. Bénis tous ceux Uhezagire abo bose bazosubira kumva bakarorera kino gikorane c'ubutumwa bwiza bw'Imana ahantu runaka. Amen. Ubahezagire, ubahezagire la richesse mu butunzi bw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turicara. Vous avez certainement remarqué By'ukuri mwabonye que yuko nous sommes levés, twahagurutse que le cœur a été igihe proposé. indirimbo yaririmbwa. Murabereye, Tu es digne. murabereye. Et je veux dire Ndagomba que kuvuga si selon yuko Apocalypse 5, les bihuye n'ibyahishuwe Yohana 5, ujya mu kuku w'abamarayika baciye bagwa bunamye, en s'écriant, maze baravuga bati urabereye, urabereye. alors il nous revient Aho au rero point natwe de nous lever avec respect et crainte turahaguruka ariko twubashe dutinya imbere y'umwami, kuko niwe wenyine abereye d'accepter la reconnaissance et kwakira amashimwe n'ibyubahiro. aujourd'hui nous Uno allons munsi pencher brièvement sur turaza un sujet kuvuga ku que Dieu ncamake ku cigwa veut nous révéler par son ico Imana ko igomba kuduhishurira ku bwa mpemu wayo, ikagomba kutwugururira ubwenge. nous avons
commencer par un Pierre. tumaze gutangurana na petero igice cya kabiri. Voici quelques phrases raba amajambo make et expressions tout à fait marquantes n'imvugo et frappantes que nous zikomeye avons entendues. izo tumaze Nous kumva. avons lu twamaze gusoma gushika jusqu'à la phrase ku selon laquelle ijungane ils loueront Dieu aho bazoshima imana ku munsi wo kugendererwa ubuntu, pas au jour atari de ku la munsi visitation wo du kugendererwa jugement, urubanza, mais au oya jour ku de munsi la visitation wo kugendererwa de la grâce. ubuntu. Il faut birakwiye qu'à la fin yuko ku mpera temps de y'igihe grâce, c'ubuntu il y ait encore hashobora une kuba kandi hariho visitation ukugendererwa de grâce k'ubuntu divine bw'Imana qui saisira tous buzofata abo bose désignés bashyizweho n'Imana, leurs yeux amaso s'ouvriront yabo azokuguruka, et ils comprendront bazotahura que la grâce yuko est une ubuntu grâce ari ubuntu et non un mérite. atari ibyo Et bategereza que kuronka, nous ne kandi pouvons ko nous ne tudashobora pouvons tous devenir croyants twese et kuba bienheureux abizera, que par la grâce. twese tuba abizera kandi tuba abahigwe kubw'ubuntu. Nagomba gutangurana n'ijambo rya Zaburi 82 Et passer ensuite au Nouveau hanyuma Testament tuce tuja mu isezerano rishasha kugira ngo tubone ko uno munsi notre état. tubone ingene tumeze nk'uko Imana ibibona, nk'uko natwe duhagaze imbere yayo kubw'ubuntu. Car Kuko si nous ne comprenons pas, nitutatahura abo turi nous ne bo, pourrons jamais ntituzigera na rimwe dushobora gukoreshwa n'Imana la foi. mu kwizera. Psaume Zaburi 82, 82 verset 1. Dieu Bongo se tient là dans l'assemblée de Dieu. Il exerce son jugement au milieu des dieux. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza, iti muzogeza hehe kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohi, mucire imanza umugoyigoyi n'impumyi, mucire imanza impazwa n'umurushwa imanza zigororotse, mutabare umugoyigoyi n'umukene, mubakure mu maboko y'abanyakibi. 5 abo mbwiye ntaco bazi, ntaco batahura, bagendagenda mu mwiza, amatanguriro yose y'isi aranyiganyiga. 6 ni jewe ubwanje navuze nti muri Imana, mwese muri abana b'isumba byose, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. 8 haguruka Mana, ucire isi urubanza, kuko uzogira amahanga yose ishamvu yawe. Ibindi agishinga uno munsi nuko ivyanditswe vyera biratwereka abo turibo. Dufate ino 20, ni ukuvuga umurongo wa mbere n'umurongo wa 6. Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Turagomba kumenya mbega utwo tumana duto ni bande? Oya, si ibigirwamana, ni utumana duto. 6 ni jewe ubwanje navuze nti muri utumana duto, mwese muri abana b'isumba vyose. 7 ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. Hano turafise ibintu bibiri. Navuze ngo muri utumana duto, ku rundi ruhande muzopfa nk'abantu.
Passons à l'évangile reka de tugende Jean mu butumwa bwiza bwa yohana au chapitre 10. mu gice cya 10. Évangile ubutumwa bwiza selon Jean chapitre 10. bwa yohana Nous lisons igice ici cya 10 le verset turasoma ku murongo 33. wa 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas. Donc Jean 10, verset abayuda 33. baramwishura Ce n'est bati pas pour une bonne œuvre que nous ntitugutera te l'appelons, amabuye mais pour blasphème. kubw'igikorwa ciza ariko nuko warogose Parce que toi, kuko wewe qui es uri un umuntu homme, ukigira imana. tu t'es fait Dieu. Verset 34, Jésus lui mirongo itatu répondit, na kane yesu arabishura ati mbega ntiyanditswe mu byagezwe byanyu j'ai dit, vous ngo êtes navuze nti des dieux. muruta imana. Verset 35. Si mirongo l'Écriture itatu na a déjà gatanu appelé Dieu, none ko yabise imana bamwe ijambo ry'imana ryashitse ko et l'Écriture kandi ibyanditswe ntibishobora guhinduka. Verset 36. mirongo itatu na gatandatu Comment pouvez-vous mwebwe accuser mubwira mute uwo data yejeje akamutuma mu isi ngo urarogose parce que j'ai dit, kuko navuze nti je suis ndi umwana le Fils de w'imana. Dieu. Retenons ce qui suit. Notre Seigneur twumve a ibikurikira. dit ici aux Juifs, umwami wacu hano yarabwiye abayuda ati ibyanditswe n'a-t-elle pas appelé Dieu mbega ntibyise imana ceux à qui la parole de Dieu a été abo adressée? ijambo ry'imana ryaza ko? Et qui étaient ces hommes? mbega abo bantu bari bande? C'étaient les prophètes bari à qui abahanuzi la parole de abo Dieu ijambo était ry'imana adressée. ryabwira. Des hommes qui ont abantu reçu la parole de Dieu. bakiriye ijambo ry'imana, Les hommes abantu qui ont reçu la parole de bakiriye Dieu ijambo absorbent- ry'imana absorbent bakarimira, une substance bakiriye divine imbuto et ont été y'imana, appelés fils baciye bitwa du Très-Haut abana b'imana aux yeux y'ububasha de Dieu. bwose mu nyonga h'imana. Je ne sais pas sindabizi si nous niba avons déjà tumaze kuvuga kuri kino cyumviro muri kino kibanza depuis quelques semaines. guhera mu mayinga Elle makeyi. meut profondément. ibi Vous birambiramwo. avez lu mwarasomye ubutumwa kuri Nous y Melikisedeki, comprenons dutahura yuko ibitegerezwa kuvugwa. la parole, ijambo le logos, rogosi était l'apparition kwabaye guseruka dans le corps mu mubiri spirituel. w'imhemu. Nous qui étions en Dieu, twebwe dans twari notre mu mana éternité, turi mu byiyumviro nous byiwe sommes ibihe jamais bidashira, apparus auparavant ntitwari bwigere duseruka imbere yaho mu mubiri spirituel. w'imhemu. Mais Ariko, en nous débarrassant de cette enveloppe terrestre, nous serons transformés en corps de résurrection et deviendrons semblables. nitwiyambura uno mubiri w'ibumba tuzokwambara umubiri w'imhemu, tuzosa nawe nk'uko Yohana 3:3 bivuga. Hano muri ano majambo Ce n'est pas un homme ntabwo ari qui a umuntu répondu, yishuye, mais le Seigneur oya ni lui-même. umwami ubwiwe. Ils l'ont accusé baramureze yuko arogose, et on dit, toi, baravuga bati wewe tu es un homme, wewe uri umuntu, tu te fais Dieu wewe wigize imana toi-même. wowe ubwawe. Et ce serait en effet un kandi blasphème by'ukuri grave kwari si kuba un uburogosi homme bukomeye iyo umuntu uwo ari we wese hano ku isi prétendait yibwira être yuko Dieu. ari imana. Mais notre Seigneur n'a pas ubu rero cette umwami prétention. si ibyo yigira, Il l'était. oya niko yarari, Emmanuel, yari Emanueli, Dieu yari imana avec nous. hamwe natwe. Bien sûr, yego ils ne nivyo, voyaient que le bo corps de babona chair. umubiri gusa. Et ils auraient pu dire, nous bari te gushobora connaissons, kuvuga bati nous connaissons turakuzi, tes frères turazi et bene tes so sœurs. bashiki bawe, Tu as été parmi nous pendant Wa- toute wabanye cette natwe année. iyi myaka yose. Voilà
l'étable ndahaba rero est né. ni n'ubwato wavukiyemo turakuzi. Qu'est-ce que tu fais de toi? none wowe uriko wigira iki? Il était Dieu et homme ariko yari imana kandi yari en umuntu une seule forme. mu en une nimero seule imwe mu personne. muntu Et umwe. les hommes abantu n'ont vu que bo babona l'extérieur ikinyuma et gusa, n'ont pas reconnu ntibigeze bamenya la révélation divine. uguhishurwa kw'Imana muri Kristo. Or, il y a ariko un pas de plus hariho intambwe igomba guterwa mu buryo umwami wacu yabyawe na mpwemu kandi yari umwana w'Imana, turabizi. ariko ibyo ntibihagarara ngaho. Nous avons été faits natwe fils twagizwe abahungu n'abakobwa b'Imana lui. nawe, Et nous kandi devons dutegerezwa gutahura que nous yuko avons été twari placés dans twashizwe une condition divine, dans un état mu divin, mero y'Imana, twashizwe mu mini abahanuzi auquel la abo parole de ijambo Dieu a été ry'Imana adressée, ryazako ont été appelés biswe Imana, ont été appelés des dieux. bitwa utumana duto, baciye bagira kamere y'Imana kubw'ijambo rihoraho ry'Imana, baciye bacika igice c'Imana mu kwakira ijambo ry'Imana, kandi baciye baba abantu badapfa mu buntu wabo w'imbere, mu bugingo bwabo. Amen. Baciye bagirwa abahungu b'Imana. Umwami wacu aravuga ngo niba ibyanditswe bimaze guhishura kuri ba bandi abo ijambo ry'Imana ryazako, ni ukuvuga abaryakiriye imbere y'uko mbere Kristo anagaragara. Nimurabe kuno muhingamo yuko abahanuzi bakiriye ijambo ry'Imana mu kwizera baciye baca baba abahungu b'isumba byose, bitwa utumana, imbere n'uko ijambo ryambara umubiri muri Yesu Kristo umwami wacu. Biswe Imana nto, kuko Imana nyir'ububasha bwose yagira ubuturo muri bo kubw'ijambo ryayo rizima. Amen. Ijambo ataworishobora kurigabanya, ngo mwese muri abahungu n'abakobwa b'Imana nyir'ububasha bwose. Ngiryo ibanga rero rihambaye umuntu yari gushobora kugenda kuraba Nowa, uwo ijambo ry'Imana ryari ryaje ko akamubwira ati, Nowa, turakuzi, turazi kahise kawe n'ibindi byose. Nowa, turakuzi, uri nk'abandi bose, nk'abandi bantu bose, uzopfa co kimwe n'abandi. Washobora kugenda ukaraba Aburahamu n'abahanuzi bose ukababwira uti, ntihagire ico wibwira ngo urico, ntiwihenda amazu ngo uratandukanye n'abandi bose. Abagukikije utegerezwa kurya ukanywa co kimwe n'abandi, umeze neza neza nka twebwe twese, turakuzi kuva kera. Bakundwa, mu bigaragara Enoki, Nowa, Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Eliya, Elisa n'abahanuzi bose mu bigaragara bari bameze nkawe nkanje, nk'uko abandi bo mu gihe cyabo bari bameze, nk'uko abo mu gihe cyacu bameze. Ariko haranditswe muri Yakobo 5 ngo Eliya yari umugabo nkatwe. Oya, ntiyarundi, oya, nta bandi bantu bari, gusa bakora ibitandukanye ariko ntibatandukanye. Ariko abo bagabo
utashobora kubyerekana mu buryo bw'inyuma, abo washobora mbere ushatse ukabatunga urutoki ukavuga uti wa mugabo hagarara rero ubu hagarika. Abo bagabo abo ijambo ry'Imana ryari ryaje ko ntibari batanguye kandi ntibashobora guhagarara. Umwami yari yababwiye kandi yari yakoze ikintu c'Imana mu bugingo bwabo, yari amaze kubita abana b'isumba byose mu isezerano rya kera, abantu abo ijambo ry'Imana ryaza ko iryo dufise uno munsi nk'ijambo ry'ubuvugishwa mu byanditswe vyera. Amen. Mu byanditswe vyera barutumahana kuko bari baramize ic'Imana muri bo, bari baracakiriye. Ugutahura k'umuntu yovuga ngo muri uwo murongo nyene haranditswe mu murongo ukurikira ngo nababwiye yuko muri tumana kandi muri abana bisumba byose, ariko muzopfa nk'abantu. Yego, ibyo byose ni byo, bapfuye nk'abantu, ariko umunsi wo kuzuka, amen, umaze kumenyekanisha abera bo mu isezerano rya kera ko bapfuye nk'uko abantu bapfa, ariko barazutse. Iyo dusomye Matayo 27 ku murongo wa 51, igihe Kristo umwami wacu yapfa ku musaraba i Golgota, habaye umwiza, izuba ryarazimye, habaye umutigito w'isi, ibitandara birasaduka, imva ziriyugurura. Hanyuma hari ijambo ryiza cyane ngo abera benshi bari barasinziriye barahagarara bava mu mva zabo amaze kuzuka, maze biyereka abenshi mu gisagara cera. Nivyo abahanuzi bari abantu nkawe nanje, ariko mu buryo ijambo ry'Imana ryabaza ko bakaryizera, bakaryakira nk'imbuto y'Imana ihoraho, baciye bacika baronka kamere y'Imana kubw'ijambo ry'Imana yacu. Kandi abo mu isezerano rya kera mbere barizeye, bizeye Kristo, bari bazi yuko azoza, amen, kandi ko azogaragara mu mubiri. Yobu yarabivuze aravuga ati, naho inyo zizotongora uno mubiri zobona Imana yanje, kuko niwe wa nyuma azoseruka ku isi. Ni abantu b'Imana abaciye kuri nosi bagatwara imbuto y'Imana, kandi ntibayishira gusa abandi, nabo nyene ubwabo bahawe kamere, baronse amasezerano ayo bari batwaye, ayo batangaza. Nico gituma handitswe mu cete c'Abaheburayo ngo ntibaronka guherahezwa tutari kumwe, bagomba rero kurindira natwe ubwacu tuzokongerwe kumbure. Muragomba ko ndabibasomera, n'Abaheburayo 11 niwe murongo wa nyuma, murongo wa 40. Kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe. Abaheburayo 11:40. Ndabinginze reka tubitahure neza kuno muhingamo. Abantu b'Imana abo ijambo ry'Imana
byaza ko ont été appelés bahamaga biswe utumana duto bitwa abahungu bisumba byose. Ce sont des hommes n'abantu qui ont reçu la semence divine bakiriye imbuto y'Imana kuri ino si et qui ont laissé un kandi témoignage basize intahe nzima de ce qu'ils avaient cru, kw'ibyo bari bizeye, de ce qu'ils avaient cru, ibyo bari bizeye ibyo Imana yari yababwiye. Yesu mwami wacu était le résultat yari indunduro yo gusohora, yari indunduro incamake y'ibyo abahanuzi bari bavuze byose. en lui. Muri we De la parole ijambo ryose s'est faite chair. ryarambaye umubiri, Et nous avons vu kandi twarabonye ubwiza bwiwe, la gloire du Fils ubwiza bw'umwana engendré par Dieu yabyawe seul, n'Imana yonyine, yavuye muri data, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ariko ibyo ntibihagarara aho, même que la parole nk'uko adressée aux ijambo prophètes n'a ryabwirwa pas pu abahanuzi ritashoboye gusubira inyuma ubusa ridakoze, ariko ryabonye ugusohoza, nco kimwe ijambo ryose rigomba kubona ugusohora kwaryo mu ishengero kandi ku bw'ishengero. aujourd'hui, Uno munsi nous devons dutegerezwa comprendre gutahura que nous sommes yuko encore des hommes tukiri abantu selon le corps, mu buryo bw'umubiri, que nous ariko attendons turarindiriye avec impatience duhahamiye la transformation uguhindurwa de notre kw'imibiri corps, yacu. et que Amen. nous souhaitons Kandi que ce turifuza soit yuko byari kuba uno munsi hako byobejo, ariko ntimwibagire plus le fait kandi ku buryo yuko valable pour l'éternité ari iby'ibihe bidashira, que nous sommes yuko turi devenus twacitse abahungu n'abakobwa b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo notre Seigneur. umwami wacu. Amen. Si quelqu'un Niba hariho vient te voir, umuntu ou yoza voir, kukuraba canke akaza kunda akambwira atumviriza, tu dis si bien que uvuga neza tu yuko seras enlevé uzozamurwa et que tu fais kandi partie ko des uri élus. mu batoranijwe, Que fais-tu de toi-même? wewe wigira kuri iki? Ils sont venus voir notre Seigneur. Baje kuraba umwami wacu baramubwira Tu as bati blasphémé warogose ku Mana, un homme. uri umuntu, Nous t'avons vu ici. twakubonye pendant toute ngaha la- imyaka yose, Que fais-tu de wewe toi-même? uriko wigira iki? Bien-aimés, Bakundwa, nous sommes des hommes, turi mais abantu, pas seulement des hommes. ariko gusa ntituri abantu. Nous vivons, Tubayeho tuzopfa nk'abandi, mais à la ariko résurrection, mu kuzuka la différence sera itandukaniro niho rizoca la rigaragara. mort Urupfu n'est en fait, mu by'ukuri en effet que la fin d'une ni étape. impera Et la y'igihe résurrection runaka, marque ariko le début de ukuzuka la deuxième kugaragaza ainsi. intango y'ikindi gihe. Rero uko abo mu isezerano rya kera Qui devait parvenir bategerezwa à la première gushika résurrection, ku kuzuka kwa mbere, sont ressuscités barazutse avec bazuranwa le Christ. na Kristo, tout comme maintenant, nk'uko uno munsi qui sont appelés, abahamagawe enlevés en tant kandi qu'Église épouse, abazozamurwa ce sont les prémices. nk'ishengero mugeni mukuku n'umushuzo. Hazoba rero ukuzuka kwa kabiri ku mpera inyuma y'imyaka igihumbi. Aujourd'hui, Uno munsi le Seigneur umwami veut nous montrer agomba kutwereka que nous ne devons yuko pas nous regarder tudategerezwa nous-mêmes kwiraba kuri twebwe ubwacu, ariko tugomba kuraba au Dieu ku vivant Mana nzima, dont nous avons reçu iyo twakiriye ijambo hano mu mitima yacu. Si wewe si qui jewe, faisons de nous des Ta- fils si twe twigira abahungu canke abakobwa b'Imana, oya, nés de nouveau twavyutse ubwa kabiri kubw'imbuto éternels de la ihoraho parole de Dieu y'ijambo ry'Imana, et par l'Esprit kandi de ku Dieu, bwa mpwemu et w'Imana nous y tenons. turashikamye. Abo bose ijambo ry'Imana ryajeko barutumana, havugwa ngo Imana ibiri hagati y'ishengero ry'Imana.
nous voulons devenir turagomba une kuba assemblée ikoraniro de Dieu, ry'Imana au milieu de laquelle iryo hagati yaryo Imana ishobora kuza ikabamo. Ndizera si yuko les prophètes niba abahanuzi bari barindiriye ugusohora kw'ijambo, bari bamaze kwitwa utumana, maze umwami akavuga ati Imana iri hagati y'abana bayo igacira imanza, utumana duto hagati yabo. Nimba abo bakiriya igihe bakorana bagira umwimenyerezo kw'Imana bakaba hagati yabo, none twe ni kangahe twokwitega ko twe turi ku mpera y'ubuntu, ku buryo Imana izobyara ubwoko bw'Imana busa n'ishusho ya Yesu Kristo umwami wacu. Mu gice cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa, Pawulo canke uwanditse Luka avuga ijambo rihambaye, handitse hano guhera ku murongo wa 27. Byakozwe ni 17 27, kugira ngo barondere Imana ngo namba kumbure bakavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe, kuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze. 20 bati kuko natwe turi uruvyaro rwayo. 29 nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana, ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu canke n'ifeza canke amabuye, ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Ni neza ano majambo andazishinga hano ngo ubu rero ko turi uruvyaro rw'Imana, nk'uko dutwaye twese muri twebwe hano ku isi ishusho y'Adamu wa mbere, ya Adamu wa mbere, co kimwe niko twebwe abaje mu kwizera kuzima muri Yesu Kristo umwana w'Imana, niko twakiriye ubugingo budashira, kandi turi ubwoko bw'Imana, kandi twarose kamere y'Imana, twavutse ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima kubwo kuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye. Amen. Co kimwe kuko Imana itagereranywa n'ivyo abantu bashobora kubumba mu izahabu, mu feza canke mu giti. Oya, ivyo si Imana, nivyo n'ibigirwamana. Ariko abana b'Imana nabo si ibigirwamana byashushanijwe canke byakozwe, byabumbwe n'umuntu, bitagira ubuzima. Abana b'Imana abakiriye ijambo ry'ububasha bwose, abavutse ubwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima, bagizwe bazima. Amen. Barazukanye na Kristo. Amen. Kuko uko niko vyanditswe, niba twahambanywe nawe, twazuranywe nawe, kugira ngo tugende turi abantu basha mu buzima. Amen. Turazi uwo ari we Kristo, kandi ubu turazi neza uwo yariwe umuhanuzi. Abahanuzi baragenda kuri ino si bafise ibirenge by'isi, ariko bari bitwazi by'ijambo ry'Imana iryo bari bahawe, kandi iyo mbuto y'Imana mu mitima yabo yabagize
yabahaye kamere y'Imana n'ububasha bw'Imana, kandi baciye bacika uko abaragwa b'amasezerano y'Imana. Bazorabana natwe, ariko ntibashoboye kubona ugutunganwa tutari kumwe. Ubu rero turageze mu gihe cyacu. Ntagomba kwibaza ko bose abo bose bari hano kuno muhingamo by'ukuri bamenyeranye n'ubukozi bw'ubuhanuzi bw'ibihe bya nyuma. Turazi twese ko ijambo ry'Imana ryabwiwe umwe mu bahanuzi bahambaye cyane, kandi uwo mugabo yahawe kamere y'Imana n'ububasha bw'Imana, kandi yashoboye kuba umuhora uwo ububasha burema bw'Imana n'ububasha bw'agakiza no gukiza indwara umuhora bwashobora gutemberamo. Ariko ivyo ntibigomba gushirwa ko akaburungu tukabona nk'uko byarangiye, ariko igisumbirije ngo dushireho agakwabo. Ibikurikira ni ibyo Imana yakoze ikoranye n'intumwa, ni ukugira gusa yerekane ibyo izokorana n'abandi bazokwizera ubutumwa bw'Imana bw'igihe. Namwe bakundwa, muvuga muti yego, mbega bari abantu bameze gute? Yari umuntu nkawe nanje, yanyonga imodoka nkawe nanje, yaba ashobora kuba ari kuri vola, nari nicaye iruhande yiwe iburyo ku ntebe y'imbere, iruhande yiwe inyuma yacu hari mwene data Wudi na mwene data Sotumani. Twari twicaye ku meza imwe, twararya tukanywa. Mu buryo bw'inyuma nta tandukaniro ryari riho wobonye. Nari mu nzu yiwe, mu gikoni hari mu gikoni, saro yari saro. Ibyumba by'inzu byari nk'uko biri mu nzu z'abandi bose. Ariko urabye inyuma wabona haje umugabo atari munini cyane, umugabo ava mu misozi y'i Kentucky, umuhilibili nk'uko abantu ba hariya babita. Igihe yahagarara ahavugirwa ubutumwa, inyuma y'ubutumwa bwiza, igikorwa ca mpwemu yera kiri hagati mu ikoraniro, yaravuga ati ndarindiriye umumarayika w'Uhoraho. Atamfashije nanje ndi umuntu w'intege nke nkamwe mwese. Maze hanyuma agakora itangazo rimwe akavuga ati si jewe ntegeka iyo mpano, si jewe nkoresha iyo mpano, ni mwebwe mukoresha iyo mpano y'Imana kubwo kwizera. Amen. Naba rero aho turi, ni mwizera uno munsi yuko turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Mwiba mwibaza yuko twoba turi ibigirwamana byapfuye, canke turi ubwoko bw'Imana, abantu bavutse ubwa kabiri, abantu bakiriye, canke mwiba mwibaza ngo turi ubwoko bw'Imana bavutse ubwa kabiri, bakiriye ijambo ry'Imana muri kino gihe nk'imbuto mu mitima yabo. Mwene data Branham yaravuga ati abapolisi barampagaritse, ikinyoteri cy'iburyo cyari cyazimye, baravuga bati umviriza, ngomba kuguha igikaratasi, ngomba kuguca amande.
un homme, umugabo il pouvait arriver n'importe quoi, yashobora gushikirwa n'icyo ari cyo à cyose toi nkawe ou à moi. canke nanje. Un homme Umugabo comme nous, nkatwe purement extérieur, by'ukuri mu buryo bw'inyuma, mais intérieurement ariko mu un buryo homme de bw'imbere Dieu, yari umuntu w'Imana, un prophète, umuhanuzi w'isumba vyose, un porteur, umutwazi un révélateur kandi umuhishuzi des mystères divins w'amabanga qui y'Imana, ont été révélés, ayo yashobora communiqués. guhishurirwa akabwirwa. Est cela tout? Non, Mbega ni byose? ce Oya, n'est qu'une partie ico ni igice gusa de l'histoire. c'inkuru. Le deuxième côté Igice consiste ca kabiri en ce que Dieu, ni uko Imana par la parole prophétique, kubw'ijambo ry'ubuvugishwa ryahishuwe produit yashobora une gutanga foule qui, igugu à part à la ry'abantu nature divine, bafise umugabane muri kamere y'Imana. Ndababaza ikibazo, pourquoi le Seigneur n'a kubera pas iki umwami atavuze tous les sacrificateurs, les ngo descendants, abaherezi bose, abakomoka kuri Aroni tous les Lévites, n'abalewi les bose descendants de Lévi, n'abavuka kuri Lewi sont des fils du Très-Haut, ngo n'abahungu b'isumba car ils me byose servent kuko dans mon bankorera sanctuaire, et ahera ainsi de suite. n'ibindi n'ibindi. Non, Oya, il ne s'agit pas seulement si gusa de célébrer un si ibyo gukora igikorwa c'Imana gusa mu migenzo. Oya, ni ukwakira ijambo ry'Imana kandi ntugire umugenzo wo gukorera Imana inyuma, ariko ukakira ijambo ry'Imana mu mutima mu izina ry'umwami. Mu gihe cyo gukorera Imana, abahanuzi ntibakora ibyo abaherezi bakora. Abaherezi bari bafise igikorwa ca misi yose, bama bakora cya kindi misi yose ku isabato. Umuhanuzi siko yakora ku isabato yose. Oya, biri kure. Umuhanuzi wese ntiyaraba icunda ariko arakora ngo akore co kimwe, ariko ijambo ry'Imana ryaza ku muhanuzi, umwami yarabavugisha, akabamenyesha, akabahishurira ijambo ryiwe n'ukugomba kwiga. Ni neza neza nibyo biriko biraba uno munsi. Abavugabutumwa bose barashobora gutegura ibikorane byiza by'Imana. Abavugabutumwa bwiza bose barafise gahunda nziza, abantu ugasanga batonze ku ntango gushika ku mpera, mbere guhema bikanabagora. Ikirere bakakirema, aho kumbure wo kwibaza uti mu minsi mike, ariko Imana ntiri mu kirere caremwe. Imana iri mu ijambo ryayo, kandi niba abahanuzi abo ijambo ry'Imana ryazako bashobora kwitwa abana b'Imana, mbega twovuga iki uno munsi? Mumbabarire, twebwe abo ijambo ryose ryuzuye ryaje ko muri ino misi ya nyuma. Bakundwa, Imana yatugize ikintu c'ubwiza bwinshi, ngo muri ubwoko bwera, muri ubwoko abaherezi b'Imana, muri ubwoko bwatoranirijwe kuba inyegu yanje. Mugomba iki gisumba? Oya, mbega Imana ntiyakoze ibisumba ibyo yakoze? Yamenyesheje umugambi wayo w'agakiza, yatwuguruye amaso n'umutima. Amen. Turashobora kwizera. Ndagomba guheraheza kuko umwanya urarangiye. Twoshobora gusoma muri Petero wa mbere
dans 2 Pierre, pardon, muri Petero wa kabiri dans mu 2 mbabarire Pierre, muri Petero wa kabiri au chapitre 1, mu gice que cya les plus mbere grandes promesses nous yuko ont été faites, amasezerano et que nous aurons- ahambaye twarayahawe kandi et que nous aurons part à la nature tuzogira divine. umugabane muri kamere Et y'Imana. ici dans cette pièce, Hano muri dans cette kino salle, cyumba sont muri assises kino deux gikorane sœurs âgées, haricaye bashiki bacu bakuze nous ont fait part baduhaye à et à moi de quelque umugabane chose. mwene data kufura na mwene data jewe Dans baduhaye le couloir. ikintu igihe twinjira hajya Et l'une muri des sœurs a vu koridoro. Umwe muri bashiki bacu yabonye la résurrection. yabonye kuzuka. Et j'ose à peine dire dans Ndubahutse quel kuvuga contexte kumbure ingene ibyo byose c'est produit. byabaye. Frère Kupfer est assis. Mwene kupfera yicaye Les hariya deux sœurs bashiki bacu aussi, babiri si cela nabo ne les nyene dérange pas, nimba elles bitabababaza pouvaient se lever pour que boshobora vous sachiez guhaguruka la vérité. kugira ngo mumenye ko ndiko mvuga ukuri. Elles sont certainement trop Yego baratinya baracinya bari hajya bose ngujya mwese mushike wacu urakoze mushike wacu wundi ari hajya. Demandez Nimubabaze à ces deux sœurs, mubaze bajya bashiki bacu et babiri surtout ici à na l'une, cane cane umwe hano ce muri que bo Dieu ibyo leur Imana a révélé. yabahishuriye. Et je crois Ndizera de tout mon cœur n'umutima wanje wose qu'en tant que porteur de ce message, utwara ubu je crois butumwa de tout mon cœur que nous, en ndizera tant yuko que twebwe porteurs de ce message divin, nk'abatwazi que nous b'ubutumwa ne bw'Imana aurons en aucun cas, même au prix de notre vie, ntituzohakana qu'en tant que ikintu na porteurs de kimwe cette parole prophétique, mbere n'aho nous byo sommes dusaba des fils ubuzima et twe turi abahungu n'abakobwa b'Imana de la turi résurrection. abahungu bo Et Dieu a kuzurwa dit n'Imana. qu'il n'est pas un Dieu des morts, Imana yavuze ati mais si Imana y'abapfu un Dieu des ariko vivants. ni Imana y'abazima. Et savez-vous, Mbega murazi il a dit cela igihe quand avuga il est ivyo apparu à Moïse igihe dans le feu yereka Mose dans le buisson ardent, ku gisaka caka umuriro dans le feu du buisson. mu gisaka caka umuriro. Umwami Yesu yasubiyemo ayo majambo mu isezerano rishasha aravuga ati Imana si Imana y'abapfu ni Imana y'abazima. Donc ce n'est pas parce que Rero je si suis ukubera ici jewe ndi hano imbere hano ariko mushiki wacu yabonye ce que frère Branham ibyo a mwene vu data Branham il y a yabonye des années. haraheze imyaka. Et elle a vu le Yarabonye contexte. ibintu bya nyuma byarongoye gushika ku kuzuka kw'abapfuye, abona uguhindurwa, abona no kuzamurwa. Haraheze iyinga yaravuga kandi mu kanya ati igihe ndabyibaje ko ati ndajugumira mu mubiri wiwe wose. Bakundwa, Imana iri hagati mu bwoko bwayo, kandi uno munsi si mwene data Branham canke si mwene data Frank canke Paulo canke Petero, ariko ni uwo wese Imana yavuganye nawe. Turashobora gutandukanya hagati y'ibinezaneza ibyo abantu bashobora kuba baremye tukabitandukanya n'ivy'Imana ikoze. Munyemerere ndababwira ikintu mu guheraheza, mushikame mutanyiganyiga ku vy'Imana yaduhaye ku bw'ubuntu. Amen. Kuwa gatanu ushize umugabo yaraje iwanje, yagomba kunyemeza yuko Imana uno munsi ifise intumwa igira 8, ko mwene data Branham yaserutse hamwe n'ibindi. Bakundwa, ndavyatuye imbere y'Imana ingirira ubuntu. Aho niho imishatsi niho yashize ubwa mbere. Nabwiye uwo muntu yarahejeje kuvuga ntarindire n'akanya amajambo akurikira. Ubu rero ni Satani niwe yavugiye muri wewe, nk'uko kera yabwira Yesu agasobanura ibyanditswe abicuritse. Yagomba kumbwira atego uw'umunani ari mu byashiwe Yohana igice ca mbere. Ndamubwira nti uw'umunani ari ati mu byashiwe Yohana igice ca mbere. Ndavuga nti mu gice ca mbere Yesu Kristo umucunguzi wanje agendera hagati y'ibiterekwa kondwi by'amatara.
Je ne veux pas si ngomba qu'on l'appelle le ko huitième. bamwita uw'umunani. Il est mon Seigneur. Ni umwami Et mon wanje, Rédempteur. ni umucunguzi wanje. Et dans sa droite Mu buryo bwiwe se trouvent les hariyo étoiles, inyenyeri les ndwi, 7 anges, hariyo les abamarayika 7 ndwi églises. b'amashengero ndwi. Cela m'est tombé dessus. Ibyo byaciye bingwa mu Tout ce que ntoki. je lui ai encore dit, Ibyo je ne peux namubwiye pas le dire byose ici. sinshobora kubivugira hano. À la fin, Ku mpera je n'ai eu qu'à dire, nashoboye kuvuga, mwene data pardonne-moi, babarira, le zèle, la umwete maison de Dieu kubw'inzu y'Imana wamaze, sinakuri nari kubikora. Vous savez ce qui s'est passé? Murazi icyabaye? Il se leva Aca d'un arahaguruka bond de son banc et voulait se jeter arasimba, à terre yagomba kwitura et hasi demander pardon. kugira ngo asabe imbabazi. Ndamubwira, Non, ntoya, tu n'as pas besoin de t'excuser. ntukeneye gusaba Je imbabazi. lui ai simplement dit, Namubwiye j'ai gusa nti honte numva afise isoni que des gens comme toi, nk'abantu nkawe assis pendant des années, bicaye sous la imyaka prédication bumva de ubutumwa la bwiza parole de bw'ukuri Dieu, bw'ijambo ry'Imana, et qu'ils puissent tomber dans n'importe quel bagashobora erreur. kugwa mu makosa nk'ayo. L'homme voulait me payer le voyage Uwo en muntu Amérique. yagomba kundihira urugendo ngo nje muri Amerika, nje guhura n'uw'umunani, iyo ntumwa y'umunani. Mana yanje bakundwa, La fin de toutes impera choses, y'ibintu byose irashitse. il n'y a que cette Hari ibihe ndwi by'ishengero, qu'un chandelier à cette branche, Ah, que 7 anges. igitego kw'amatara gifise imiheha ndwi, hari ntumwa ndwi ku La ishengero. Bible dit Bibiliya avuga qu'au jour ngo de ku la voix du munsi 7e ange, w'umumarayika quand il w'indwi, sonnera de la igihe trompette, azoba agomba kuvuza inzamba, ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe, nk'uko yabitangarije n'ubushizi bw'amanga abavugishwa nayo abahanuzi. il est honteux Birateye que isoni des personnes ko abantu écoutez la parole de Dieu bumvise pendant ijambo des ry'Imana années, imyaka se laissent myinshi, ensuite prendre hanyuma comme bareka facteur de calamité. bakabohwa n'akaga kose n'imihimbi iri mu bisanzwe n'ababandi Coyotes n'imisega qui sont sortis et ils sont au milieu barasohotse ariko bari hagati y'abantu b'Imana. Pawulo avuga mu Byakozwe n'umwaka 20 ngo hagati muri mwebwe hazovamwo abazozana inyigisho z'ibinyoma zo guhona. Si ces choses Nimba ivyo bintu de l'extérieur, bije bivuye nous inyuma, pouvons les repousser. twoshobora kuvyirukana, ariko iyo bitanguriye Par au milieu iyo de- byadutse au milieu de nous, biva comme hagati un muri cancer, twebwe puis se nka répand, kanse nk'igisebe, bikabandanya gutema bigahonya. Bakundwa, révélation divine, uguhishwa kw'Imana lit la révélation divine, kubohanya kuzana kuri Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo ni ijambo. et nous n'attendons plus, Ntitukirindiriye kandi uwundi muntu azoza, nous attendons turindiriye gusa ukugaruka k'umwami wacu. Après que Jean-Baptiste eut apporté son message, il n'y eut pas d'autre messager. Yohana Batista amaze kuzana ubutumwa bwiwe, nta yindi ntumwa yaje, yaragusa yarasemerera ati, ehe nguyu umwagazi w'Imana ukura icaha abari mu isi. Jean 1, Yohana wa mbere 20:9. Mwene data Branham attirer notre attention yaratugabishije sur Jésus-Christ, twerekeza kuri Yesu Kristo umwami wacu. que les gens qui Abantu sont eux-mêmes tordus ubwabo bagoramika ibintu on byose, en est même arrivé mbere à twageze déformer aho abantu bagoreka les mots dans la bouche. amajambo yo mu kanwa k'umuntu. Mbe murabona ibyo ni ibintu bidatahuritse, ukabona ibintu bitumvikana, Mais grâce soit ariko à Dieu, Imana ihabwa amashimwe, irafise umukuku uwo Satani ashobora gukurikira agakubita ingumu, ariko plus profond de leur indani mu bugingo bwabo ils portent baratwaye imbuto y'Imana, y'ijambo ry'Imana. et aussi certainement Kandi neza les neza prophètes nk'uko abahanuzi batwara ijambo, aussi certainement
neza neza kuko natwe abakiriye ijambo ry'ubuvugishwa no gutangaza ijambo ryose n'inama y'Imana y'agakiza twabaye abahungu b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Dushikame kandi ibyo biba kubw'ubuntu. Imana yararungitse intumwa kugira ngo itugarukane muri ano majambo y'Imana. Ano majambo mwibuke ijambo ry'intangamarara kugira ngo ahe ubwiza umwami ku munsi bazogendererwa ko. Petero wa mbere 2:12. Umunsi uraje aho benshi muri abo uno munsi bambwira abandega abandementaniriza bakamvuga ibibi. Abo uno munsi bagenda bandementaniriza igihe bazobona ukugenderwa kw'Imana mu bwoko bw'Imana ntibazova mu bugararizi bwabo bw'indani ngo bashime Imana ku munsi wo kugendererwa ko ku buntu hagati y'ubwoko bwayo. Ubu ntushobora kubazana mu byakozwe n'intumwa 3:21, 22 na 23. Haranditswe ko Yesu Kristo agomba kuguma mu ijuru gushika ku gihe cyo gusubira guhindura byose neza, ko Imana izorungika ibihe by'impemburo. Haleluya! Umwe kimwe kijana n'ikindi. Turabona ingene Imana ifatanya ibintu. Ibyo tutari tuzi araheze amayingane, uno munsi nibyo duhishurirwa n'Imana bitomoye, kandi turabona intumbero n'insobanuro y'igikorwa c'Imana hamwe n'ubutumwa buvugishwa muri bino bihe bya nyuma. Abo bose abo Imana yagiye ubuntu, abashobora kwizera, abashobora kugira umugabane mu by'Imana, mu by'Umwami yavuze, nimunyizere neza neza nk'uko abo bahanuzi bazutse bazuranywe na Kristo igihe yapfa akazuka. Ko niko Pawulo abyandika mu Bitesalonika ba mbere 4 uhereye ku murongo wa 13. Co kimwe Imana izokoraniriza neza neza abasinziriye basinziriye muri Kristo. Azobikora. Twabambanywe nawe, twapfanye nawe, twahambanywe nawe, twazuranywe nawe, kandi twamaze kujana nawe ahantu ho mu ijuru. Turarindiriye gusa igihe kizoshika aho ibyo bizoshika by'ukuri, kandi ibyo vuba vuba bizigiye gushika. Haleluya! Ubwiza n'ibyubahiro n'iby'Imana yacu bakundwa. Niba mu buryo bugaragara uno munsi ntashoboye gushimika n'ijwi rirenga kuno kuri ko muri Bibiliya, ndafise ubushizi bw'Imana yuko mwemu yera ari mu mitima yanyu, ayandika ijambo iryazanywe, kandi akabigira ibihishuwe, kandi akabigira ibifadika bizima. Abahanuzi barabantu barapfuye nk'abandi bose. Baheburayo 11 ngo bamwe babateye amabuye, abandi barabakerera n'ibindi. Barapfuye nk'abantu, ariko barazutse nk'abana b'Imana. Bakundwa, tugendera kuri ino si
nk'abantu Et beaucoup ont même été benshi mbere offensés barababajwe igihe mwene data Branham yataha bakavuga bati yaba yari ntahambaye w'Imana kubera iki yapfuye yishwe n'isanganya y'imodoka. Bakundwa, Imana itegeka ibintu ku buryo abantu batibaza nk'Imana, batsitara, banyerera hama bakagira amadidani. Abandi barashobora kuvuga bati ego naho yari umuhanuzi ahambaye, yari umuntu nkatwe twese. Hamwe n'Imana, Imana ntitandukanye. Imana itanga ibikorwa gusa, igatanga n'ubukozi butandukanye, ariko ibyo ntawe bigira mukuru cyangwa bigire muto, oya, ariko biduha ibango rikomeye, ibango rihambaye, iryo tuba dufite mu bwami bw'Imana. Bakundwa, Imana iduhezagire twese hamwe mu butunzi bw'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.